Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV. Ni shene ibashikiriza amakuru atandukanye abavuga irya nino. Tuzanye amakuru adasanzwe n'amakuru yihuta, amakuru avugwa muri politike no mu mutekano. Hano makuru akaza gushimikira kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Vyayangaye vyakomeye mu bihangange vyo muri CNDD FDD, ibihangange mu nzego z'umutekano bikaba vyacanyemwo kubera ikintu gikomeye cane tuza kubabwira coba cabacanishijemwo. Muri ano makuru turaza kubaha idonido ndetse tuze no kubaha urutonde rw'abagenerale boba batariko bararabana ryiza ndetse nico bacacanishijemwo. Abo bagenerale bahoze bagwana muri CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubaha idonido ku nkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa. Hari yindi nkuru tuza kubashikiriza, ni nkuru nayo idahumuriza, aho abapolisi bacungera urugo rwa Evariste Ndayishimiye ikiriri bishe barashe abakenyezi babiri. Turaza kubabwira ivy'urwo rupfu ndetse n'icoba catumye abo bakenyezi babiri bicigwa ku rugo rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste batazira Generali Neva. Muri ano makuru dufise inkuru zidasanzwe tuza kubashikiriza, tuza gusimbira mu bivugwa muri CNDD FDD, aho bamwe bavuga ko muri CNDD FDD ibintu vyamaze kuyangara, ariko nanone muri CNDD FDD hakaba hariko haraba igisa n'imigumuko muri uwo mugambwe. Bamwe mu CNDD FDD bakaba bamaze kwicamwo imice ibiri. Turaza kubabwira ivyo vyoba biriko birava kuki, tuze no kubabwira vyinshi cane mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mwaka 2027 ndetse n'ay'abashinga amateka mwaka 2025. Ni umwaka nyene twamaze tubura imisi mike cane ngo twinjiremwo, hakaba hategekanijwe amatora. Hari abavuga ko rero leta y'u Burundi, leta ya CNDD FDD idakwiye gutunganya amatora kuko ngitemewe n'amategeko. Ivyo bikaba bivugwa na Shuvino mu Gwengezo, turaza kumwumva muri ano makuru. Hari izindi nkuru ziriko ziravugwa mwishirahamwe Sosumo. Iryo shirahamwe rirashobora kugara, iryo shirahamwe rero rishobora kugara umwanya n'umwanya. Muri ano makuru muraza kuvyumva, tubabwire n'igishobora gutuma iryo shirahamwe rishobora kugara. Dufise amakuru menshi twabateguriye, muza kugenda murakurikira. Ico tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe, maze twaja turashira ko inkuru ukaronka notification ko dushizeko bishasha, maze ukamenya vyinshi biba biriko biragenda biravurwa. Kano makuru yacu tuyatangurire ku ino nkuru iciye ku masonga. Ni ibintu vy'akamaramaza kadasanzwe, ni ibintu bibera mu butungane bw'u Burundi biteye isoni, aho benshi bibaza nimba ibi bintu abategetsi babibona. Inyuma yaho dushiriye hanze amanyanga y'irekurwa ry'uwari umwigisha, haciye hasohoka umutahe umuhagarika, ariko yaciye ahunga. Abantu baribaza uyu mwigisha ari hehe, anyegeye hehe? Kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2024 twarerekanye amanyanga yakozwe kugira umwigisha niyo nkuru Fideli, niyo kuri Fideli arekugwe mu munyororo bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu, aho rero yapfungiwe mu ibohero rya Bururi. Ku batarakurikiye iyo nkuru, twababwiye ko hari ibidasanzwe vyabaye. Ni mu manyanga y'irekurwa ry'umwigisha yigeze kugandagura umunyeshure. Twari twababwiye ko iyo mwigisha niyo kuri Fideli yarekuwe ku munsi wa gatandatu, hari igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2024 hakoreshejwe amanyanga, aho yari apfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bururi. Nk'uko rero biri ku rupapuro rumurekura, uwo mwigisha akaba yashizwe ku rutonde rw'abanyororo barekugwa ku kigongwe c'umukuru w'igihugu aheruka gutanga. Cara aba banyororo b'ivyaha bito bito. Fidel akaba yaciye yiyemeza ko amafaranga yari yakatiwe mu rubanza azoyariha guhera igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024. Ni ukuri rero akaba ari umwe mu banyororo barekuwe, mu gihe bivugwa ko uyo mu vyaha bivurwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ntaho vyanditse ko abagirizwa ivyaha vy'ubwicanyi barekugwa. Makuru dufise akaba yemeza ko uwo mwigisha niyo kuri Fideli abifashijwemwo n'abategetsi baturuka muri CNDD FDD muri iyo ntara, bakoze amanyanga yose ashoboka kugira ace ashigwa ku rutonde rw'abarekugwa.
none rero hakaba hari amanyanga adasanzwe, ibi byari byateye abantu benshi kwibaza ukuntu ubutungane bw'Uburundi bukora, ndetse bikaba biteye isoni cyane kuko Niyukuri Fideli yagirizwa kuganagura umwana w'umunyeshure yigisha amuhuraguye amahiri ku ishure ya Kajondi ni muri komine Rutovu intara ya Bururi. Ico caha ni kiri mu vyaha binegwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rigirira ikigongwe abanyororo bagirizwa ivyaha bito bito. Inyuma y'iminsi ibiri gusa dusohoye iyo nkuru, sentare nkuru ya Bururi yaciye isohora umutahe wo guhagarika wa mwigisha Niyukuri Fideli nk'uko bigaragarira kuri mandadare dufise y'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru dufise akaba yemeza ko uwo mwigisha Niyukuri Fideli yamaze guhunga, ubu ntawe uzi yari. Twibutse ko uwo mwigisha Niyukuri Fideli yarongoye imbonerakure muri zone Kajondi, akaba yarapfunzwe yagirizwa kugandagura umwana w'umunyeshure yigisha ku ishure rya Kajondi inyuma yo kumuhuragura amahiri ari ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi 2023, amuziza ko atari yatondanye ibikoresho vy'ishure harimwo boîte matematikale. Ivyo rero bikaba vyatumye uwo mwigisha nyuma yaje kurekurwa, ariko nanone dushize ahabona ivyiwe haciye hasohoka umutahe wo kumufata, none yahunze. None vy'ukuri Niyukuri Fideli yoba ari hehe? Aha mu matohoza yimbitse twakoze vyemezwa ko Niyukuri Fideli yanyegejwe n'abategetsi baturuka mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bururi. Gushika ubu bikaba vyemezwa ko Niyukuri Fideli anyegeye mu rugo rwa muganga Jeremy Ndayizeye arongoye uwo mugambwe ku rwego rwa komine Bururi. Igitangaje muri no nkinamico bakinye kugira Niyukuri Fideli arekurwe, banditse ko arisha amafaranga make kuyo yari yaraciriwe angana n'imiliyoni 10 kuwa 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Banditse bavuga ko Fideli arishe imiliyoni 3.5 asigaye akazoyariha mu mezi 6, ariko nayo mafaranga banditse ntiyagiye mu muryango w'uwo mwana nk'uko twabitohoje. None ayo mafaranga banditse hoho ari hehe? Procureur wa Bururi niwe yayakiye, urongo yibohero rya Bururi niwe yayahawe. Ibi bintu rero birateye isoni mu gihugu citwa ko gifise ubutungane. Aha rero ibibazo vyinshi bica vyaduka, aho hibazwa ni bande bakwiye kubazwa irirekurwa rya Niyukuri Fidele. Mu kumurekura umunyororo Procureur niwe abishirako umukono. Vyagenze gute ngo Niyukuri Fideli arekugwe hama dushize hanze ayo manyanga Procureur wa Bururi Ndayikeza Frederic ace yongera arungike umutahe wo kumuhagarika uwo mwigisha? Mu kurekura umunyororo mukuru w'ibohera ategerezwa kubimenya akabiterako umukono. None vyagenze gute ngo Niyomwungere Jean Claude arongoye ibohero rya Bururi arekuriwe umwigisha? Vyagenze gute ngo Procureur wa Bururi Ndayikeza Frederic yemeza irekurwa ry'umwigisha yagirizwa ubwicanyi? Ni bande bubahutse kwandika aya manyanga bemeza ko Niyukuri Fideli arisha amafaranga bakongera bagashirako ikidodo? Mu mategeko Procureur w'intara ya Bururi Ndayikeza Frederic n'umukuru w'ibohero rya Bururi yitwa Niyomwungere Jean Claude bategerezwa guca bahagarikwa kugira babazwe aka kamaramaza bakoze mu kurekura uwo mwigisha Niyukuri Fideli yagirizwa ubwicanyi. Inzego zibijejwe zohera ku mukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'ubutungane guhagurukira kino kibazo, kuko ibi nivyo biheza bigakwega ingeso zo kwihanira hagati y'abanyagihugu, kuko ahatagira ubutungane harangwa akajagari nk'uko umukuru w'igihugu yiwe aherutse kubishikiriza. Ibi rero n'akamaramaza n'inkuru yariciye ku masonga twagira tubanze tubashikirize. Ariko nanone tugarutse gato muri CNDD-FDD hariko haravugwa amakuru adasanzwe. Ayo makuru avugwa muri CNDD-FDD akaba arimwo ibintu binateye ubwoba, aho nko mu Kirundo abanywanyi ba CNDD-FDD biciyemwo imice kubera urubanza rw'ubwicanyi. Ni imigwi ibiri y'umugambwe CNDD-FDD yo mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi isa n'iyiriko irakwegana amashati inyuma y'urubanza rw'iyicwa
ry'umuntu rivugwamwo ko hari indongozi nkuru y'umugambwe akaba n'umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'imbonerakure. Haribonekeza icuka kitameze neza muri urwo rubanza ku bw'amasoko yacu. Isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu uheze ryatumye haba umutingito nyawo mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD nk'uko bivugwa n'amasoko menshi yegereye intwaro muri komine n'imigwi ya CNDD-FDD mu Kirundo. Uwo muntu ntarahambwa gushika uno munsi kubera igipfungu kiri mu rupfu rwiwe. Ikiziga ciwe kiracari mu buruhukiro bwo mu bitaro vya ngaho mu Kirundo. Bikaba bivugwa ko Viateur Habimana, musitanteri wa komine Kirundo, yabujije ko uwo muntu ahambwa, avuga ko ari ngombwa kurindira ingingo y'ubutungane. Uwo wa nyuma akaba yari gusezeranya kandi umuryango w'uwagirizwa icaha ko azawufasha cane mu gukurikirana urubanza gushika ndetse no kwishura amahera y'uburuhukiro. Ukekwa ko ico caha nico bivugwa ko witwa Make Nduwamahoro, wikekwa ko icaha cane akaba n'indongozi y'umugambwe uri ku butegetsi, akaba apfungiwe kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama mu gasho ka parake y'intara ya Kirundo. Ivyo vyatumye haba ugucanamwo mu mugambwe bagwanya imigwi ibiri itandukanye cane, harimwo umurwi umwe ukaba uwahoze ari Koloneli Anastase Manirambona n'uwahora ari umushingamateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Ku bw'abanywanyi baho muri iyo ntara, Make Nduwamahoro yoba ngo ari mu ruhande rwa Jean Bosco Nzigamasabo, nawe Viateur Habimana akaba avugwa mu bikorwa vyo gukurikirana urwo rubanza, akaba ari mu ruhande rwa Manirambona. Imishamirano hagati y'ayo mababa ikaba isa n'iyiriko irarwizwa n'ukuntu bariko barishira mu ntonde z'abizigirwa. Uyo rero Make Nduwamahoro akaba ari kuri urwo rutonde, ariko musitanteri ntariko. Amatati yo mu mugambwe akomezwa na politike kubera ibibazo biri muri iyo ntara. Ugushamirana biboneka mu gukora intonde z'abizigirwa bagizwe hanini n'abo ku ruhande rwa gihahe. Afatwa nk'umugenzi Somambike wa Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo kandi vyoba vyatumye bamwe mu ruhande rwa Manirambona bigizwayo, harimwo umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi. Naho hariho izo ngingo, bamwe mu bihangange vy'umugambwe uri ku butegetsi n'abajejwe intwaro babandanya baja kuraba Make Nduwamahoro apfunzwe aho afashwe neza. Abandi nabo bakaba bahitamwo kuguma kure mu kwirinda kwinjira muri izo manza zikomeye. N'imikino y'ubutungane ikomeye iriko iraba, aho Jean Claude Ndemeye ni umushikirizamanza mu ntara ya Kirundo yoba ashaka kujana urwo rubanza muri sentare nk'uko amasoko yo muri ako karere abivuga. Uwo wa nyuma akaba ari ku rutonde rwa Jean Baptiste Nzigamasabo yipfuza guhumuza imishamirano imbere y'ukubandanya iyo dosiye. Yoba mbere yari yanateguye kurekura uwo yikekwa ko icaha kubera igitsure c'ivyo bihangange vyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ubugizi bwa nabi buteye isoni. Uwo yishwe yakubiswe gushika apfuye na Make Nduwamahoro n'uwo bari kumwe yoba yatawe mu murima wo ku mutumba wa Kanyinya. Ikiziga ciwe catoye bukeye n'abahita. Ubwo bubisha bukaba butigeze ntiburagaragara. Ubwo bubisha ntiburagaragara gusa gushamirana kuri muri CNDD-FDD, ariko ni icerekana ingorane z'ubutungane rimwe na rimwe zibangamirwa n'ivya politike. Ibizova muri urwo rubanza ntibiramenyekana, ariko ni benshi bakavuga ko ari ikigeragezo gikomeye ku bijanye n'ubwizigirwa bw'inzego z'ubutungane n'ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi,
aho benshi bavuga ko ibintu bigiye kumera nabi cyane mu gihe himirije amatora. Uko rero ntabwo ariko bivugwa mu Kirundo gusa, kuko no mu bihangange by'abajenerale inzira ikirasha, ibintu byakomeye. Hari urutonde rwa bamwe mu bajenerale batariko barumvikanwa ko muri CNDD-FDD muti hoho vyoba vyifashe gute. Amakuru twamaze kuronka nuko ibihangange vy'abajenerale bitariko birarabana ryiza, kubera ko hari zuguruzuguru hagati y'ivyo bihangange vya CNDD-FDD. Ni mu bihangange vy'abajenerale mu gipolisi baturuka mu mugambwe CNDD-FDD, ariko hibonekeza uko tumvikana kudasanzwe gufatiye ku mazina y'intwazangabo mu gipolisi zitegerezwa kuduzwa ipete ryo kuba generale. Ayo mazina vyitezwe ko azotorwamwo akemezwa kuri iryo pete kw'igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2024. Tubanze turabire hamwe ayo mazina y'izo ntwazangabo zitezwemwo kuduzwa ipete rya generale mu gipolisi. Les candidats généraux de police à la date du 31 décembre 2024. Wa mbere ni colonel de police Ndayishimiye Fabien alias Ndayicebere, nuwo muri FABE. Harimwo kandi colonel de police Ntibibogora Jerome alias Guguna. Harimwo colonel de police Ntagahoraho Eustache, nuwo muri FABE yahoze muri gisirikare ca kera. Harimwo colonel de police Gahitira Felix Batazira Maboko, n'umusenede no mu FDD yahoze agwana muri FDD. Harimwo colonel de police Dr Nsabiyumva Michel, nuwo muri FABE. Harimwo colonel de police Ndayishimiye Tarsisi alias Pablo, ni mu FDD. Harimwo colonel de police Wimana Gaston, ni mu FDD. Serusina Astere Batazira Baya, ni mu FDD. Harimwo kandi na colonel de police Niyonkuru Domitien, nawe ni mu FDD, akaba ari muri DDI. Ni mu gihe rero hasigaye iminsi 5 gusa kugira ayo mazina yemezwe. Amakuru dufise yemeza ko ibihangange vy'abajenerale mu gipolisi vyari bihasanzwe bitarahuriza kuri ayo mazina, bikaba biriko bitera impari zikomeye mu mugambwe CNDD-FDD. Muri uko kutumvikana, umujenerale wese abafise uwo yipfuza kuzanamwo. Ntawuzi rero ko kwigenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 12 2024 rizohava rishika bumvikanye kuri ayo mazina, canke ko azohindurwa bakazana yandi mashasha. Nivyo tuzobandanya kubakurikiranira, navyo mukazobimenya mu makuru yacu yo hanyuma. Mu Burundi himirije amatora y'umukuru w'igihugu, ariko imbere yuko tuja kuri ivyo vy'amatora tubanze tubashikiriza ino nkuru abenshi mushobora kuba mutarayibenye. Nuko inyuma y'imyaka 17 abasirikare b'abarundi baja kugarukana amahoro muri Somalia vyahagaze. Kuri ubu nta musirikare w'u Burundi azosubira kuja kugarukana amahoro muri Somalia. Nyuma y'imyaka 17 abasirikare b'abarundi baja kugarukana amahoro muri Somalia birahagaze. Ico gikorwa c'ingabo z'u Burundi kikaba giherana na 2024. Kuva muri nzero 2025 ibihugu bizoba biriko bifasha kugarukana amahoro muri Somalia bizoba biri mu murwi witwa OSOM canke African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, ariwe wasubiriye ATMIS yahoze ari AMISOM. Vyoba vyavuye ku kudahuriza ku bitigiri vy'abasirikare b'abarundi borungikwa muri ico gikorwa. Igihugu c'u Burundi kikaba cashaka kurungika benshi, mu gihe muri OSOM ho bari bifuza kubagabanya. Vyaheze hafashwe ingingo yo gukura Burundi ku rutonde. OSOM izoba irimwo abasirikare 11,826 bavuye mu bihugu bitandukanye.
muri 2007 niho Uburundi bwatangura kurungika abasirikare kugarukana amahoro muri Somalia. Iyo rero ni inkuru nayo mwategerezwa kumenya kuboba batarabimenye. Ngo CNDD-FDD ngo ntikwiye gutunganya amatora kubera ko iyo leta ihari niyemewe n'amategeko. Ivyo bivugwa na Jovino Mugwengezo. Jovino Mugwengezo akaba avugira urunani CRN Ingeri ya Rugamba, yemeza ko leta ihari itemewe n'amategeko, gutyo ntikwiye gutunganya amatora yimirije. Jovino Mugwengezo ati CNDD-FDD yatsinze amatora ya 2005 gusa, ahandi kora ubusuma gusa. Ikindi nuko yatsinzwe muri EAC mu rubanza rw'ikiringo ca gatatu, kubw'ivyo ntiyemewe n'amategeko. Jovino Mugwengezo avugira urunani CRN Ingeri ya Rugamba, yemeza ko intwaro ya CNDD-FDD itemewe n'amategeko, akaba rero abona ko hadategerezwa kuba amatora. Ni mu kiganiro kumbonesha kure Télé Renaissance ku munsi w'ejo, Jovino Mugwengezo yemeza ko amatora adashoboka afatiye kuri izi mpamvu zikurikira: urubuga rwa politike rwiganziwe n'abari ku butegetsi gusa, mu gihe abandi bari gukumirwa, kutihanganirana mu vya politike, ubwicanyi bubandanya bukorwa, mbere hariho n'abandi basubiye guhunga. Jovino Mugwengezo avuga kandi ko leta ya CNDD-FDD yagize ihirikwa ry'ubutegetsi ufatiye ku rubanza rwaciwe na sentare ya Afrika y'ubuseruko ku vyerekeye ikiringo ca gatatu, aho basanze abakoze imyiyerekano bari mu kuri, bivuze aho basanze abagize imyiyerekano bari mu kuri, bivuze ko leta ya CNDD-FDD yihagiye ikiringo ca gatatu bitemewe n'amategeko. Ku bw'izo mvo zose, Jovino Mugwengezo asanga leta ihari itemewe n'amategeko kandi ntiyemerewe no gutunganya amatora. Izo ni zimwe mu nkuru tubashije kubashikiriza, izindi twababwiye mu mfunyapfunyo mudakurikiye, umwanya ntudukundiye, dushobora kuza kubikurikira mu makuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza rero kuri mwese, mu kanya tuze guhura mu yandi makuru agezweho.